Mwitangazo yashikirije abamenyesha makuru kuri uyu wa 27 Rusama umwaka turimwo, Engineer Eric Mpayimana umuyobozi mukuru w'ikigo ABR kijeje gushikana umuyaga nkuba mu gihugu hagati yabeshuje amakuru y'ibihuha agize imisi aca ku mbuga ngurukana bumenyi acafuza ico kigo n'abayobozi baco mu kubagiriza isesagura ry'amatungo y'igihugu kubijanye n'itangwa ry'amasoko ya leta muri iryo shira hamwe. Ni mu mutege yompi. Kuri no munsi w'igenekerezo rya 27 kwa Rusama 2020 ubuyobozi bwishira hamwe rije gukiragiza umuyaga nkuba mu gihugu hagati ABR usanzwe gukorera mu bushikanganje bw'amasoko ntanganguvu utari n'agataka bashimye kugira icyo bushikirije kugira ngo beshuze inkuru zimaze imisi zica kuri imbuga ngurukana bumenyi zivuga ko hoba hariho isesagura ry'ubutunzi bw'igihugu cyane mu gutanga amasoko hano muri mushirahamwe. Twashaka rero tubamenyeshe yuko izo nkuru zimaze imisi zica ku mbuga ngurukana bumenyi zitemewe n'amategeko ko atarizo ari bihuha mbere bishaka mbere gusamaza abakozi bari ku kivi mbere bahereye ku bayobozi bakuru bishira hamwe ABR. Ubwa mbere na mbere murazi yuko mu gutanga amasoko ya leta umuyobozi mukuru atanga isoko na gatonya. Isoko ritangwa n'amategeko, amategeko nayo yari yisunzwe niyo twisunga hano kanatsinda mbere turafise ibyemezo byemeza ko amasoko yose atangwa bivugijwe amategeko. Murazi yuko isoko kugira ngo ritangwe hariho ibyo twita avis de rejection itangwa n'ubuyobozi bujeje gutanga amasoko ukurikirana amasoko ya leta bwo mu kigega ca leta. Ibyo byose birahari. Hakabaho rero n'ibindi twokwita ama procès verbal y'abakozi bagenda gukurikirana ibyo bikorwa haba muri byo kwita ouverture des offres na rapport d'analyse nubwo bigoye kuvuga mu Kirundi ariko ibyo byose birahari. Ubwa mbere haravuzwe isoko yo gushira umuyaga nkuba muri komine ya Butihinda. Iryo soko naryo bakavuga ko isoko ry'imiliyardi muri yandi w'abarundi miliyoni amajana 900 by'amarundi. Iryo soko ntaribaho. Niho rero ubeshi bwa mbere batanguriye. Gusa hari isoko ryo gushira umuyaga nkuba muri komine Butihinda ahantu hari bari kwashukura inzahabu. Iryo soko naryo yarahagaritswe bivanye n'ukuntu bashaka gushiraho amapoto bya byuma bija kwinsinga abakoresha ibyuma atari amapoto y'ibiti twashizeho babere yari yashyizeho bwa mbere. N'umunsi rero rikaba iryo soko ryarahagaze kugira ngo ryimurikwe ahandi turaja kubigarukako. Kandi amategeko yo kuryimura nibyo twita amaprocedure biriko birakorwa neza. Nibaza ko atabisa bisana n'isoko bavuga muri ya miliyoni 800. Hariho isoko rigira kabiri bivugwa bijanye no gusubiramwo ibyo twita biodigester biogaz d'excellence Makamba ijoro ry'Imakamba. Isoko naryo rivugwa ryatanzwe mu mwaka bibiri na 2021 mbere yuko mbere abayobozi bashasha baja nkangade. Hanyuma ico twe twakoze dushitse hano bara yuko wari uje kubyakira wari bashizweho kera hanyuma dushiraho uwo mugwi nyene mugabo abagiye batarimo pour actualisation nico kovyita. Ico cuma rero carakozwe c'Imakamba kandi nico twita procès verbal de réception birahari n'amafoto yarafashwe amatara ariko araka nico twita resho a gaz kiko kirakora. Nyuma yaho gatonya ico cuma caragize kibazo bivanye n'ukuntu abanyeshuri bayikoresha ari benshi kisa n'icononekaye gatonya ariko mbere tukamenya ko cononekaye gutevye ariko twarungitse abariko babikora gushika no munsi nibaza yuko bimwe mu bitangwe kukwatsa n'amatara biriko birakora.
ubwa gatatu rero hariho isoko bavuga ryo kuri urugomero rwo gutanga umuyagankuba rya Ruserera hariya mu ntara ya Muramvya. Iryo soko ibikorwa byakozwe n'ibikurikira: harubatswe umugende cyo kwita kanivo utwara amazi mu rugomero, harasubiwemo kandi umugende nyine bita kanal, harakozwe icyo kwita impôt en béton armé, ni ukuvuga ikiraro kiri mu byuma bikomeye, harakozwe icyo kwita kirage de lac de retenue, harasubijwe icyo kwita vane yari gikoze mu biti babikora mu byuma, harubatswe icyo kwita etalete ihuza inzu y'abakozi hamwe n'inzu irimo amacebine, harasitswe kandi amarangi ku byuma bitandukanye ku bice bitandukanye by'inzu irimo icyuma bita turbine eka n'ibindi. Amaraporo yabyo rero arahari. Ubwa kane baravuze gusubirwamo kw'inzu ijamwo abatekinisiye. Muri ico kibazo rero, muri iyo dossier mu marezo sosiyo bavuga bati, canke kuri za mbuga ngurukanabumenyi kandi zitemewe n'amategeko, bavuga ko hakozwe inzu imwe, ntibavuge ayandi mabiro 5 yongera ko yasubiwemo. Bashitamenyesha rero ko iyo nzu yari yubatswe mu myaka ya 1980. Iyo nzu rero yarabomowe yose, hanyuma ikuba gushasha n'amatafari baba batagiye ko nibaza ko yanyuma yari yasigaye bayakuyeho muri iyi minsi iheze. Ibyo ni ibintu bishobora ko abantu bashobora kuraba kandi biboneka. Izo zindi biro zasubiwemo nazo nyene zubatswe kera, zari zifise imigaga, zari zarononekaye, nta n'abantu bazikoreramo, gace rifata ingingo yuko abakozi bari bakeneye aho bakorera, ubu niho bariko barakorera uno munsi. Baravuze n'ikindi bwa gatanu, ikindi kibazo, iyindi dossier ijanye no kubaka utuzu twa sugumwe mu mabiro, bakavuga ngo 3 gusa, hakozwe 3 mu mabiro, hasubwamo n'akandi kagira 4 ku yindi biro yacu ngiranamye itumbereye iri hariya mu Buyenzi. Urumva ko no gushikuza bace kujamwo, hasubwamo n'ibyo twita amakosetique, harubakwa nicyo bita kwiperdi, kandi ibindi bijana nka plomberi by'amatara abari indani. Ibyo byose n'ibyavuzwe kugira ngo basuke mu munyu n'ipiripiri canke ibirungo kugira ngo abadocyoze. Ubwa gatandatu cyo bitanga umushore kuri ya soko, bavuga ngo muri yadi n'ibiyona majana marundi, bakarishira muri Butinda kandi aho hantu bitabaho. Iryo soko rero uko byagenze, twaronse uburyo bwo gushira amatara mu makomine ya Bigera, mu masantere ya Bigera, muri komine Gashoho, Nema Mibira, muri komine Bururi, Ruzira, Rwasanga, Kinwa, muri komine Matana, Mpinga, muri komine Makamba, Kwisumo, muri Bwagiriza, Kwisumo na Bwagiriza, muri komine Butezi. Iryo soko rero twarose amafaranga umwaka ane cyo kwitana budgetaire ugeze mu hafi mu kwa kabiri. Icyo gihe rero murazi yuko abantu baje mu masoko ya leta, abantu bazije amasoko ya leta, twabisikanye hafi kwezi kumubwira ngo dushobora kuyakoresha. Amafaranga y'abaduhaye batevye, twabona ko ashobora gutumbananirasiyo, niko novyita mu Gifaransa. Dusaba uruhusha rero muri ca kigo cyo kwikirana amasoko ko twogura ibikoresho abantu basanzwe bafise ngaho i Bujumbura, icyo bita consultation restreinte. Niho rero iryo soko ryaratanzwe kandi biciye mu mategeko, izo musha zose zaratanzwe, amakontra yarasinywe n'abajeje kuyasinya, harimo n'abanyakubahwa baturongoye abashikiranganje, umushikiranganje dutwara hamwe n'umushikiranganje by'ubutunzi bw'igihugu ca leta. Rero ibyo makuru ziri ngaha
twibaza yuko umuntu wese azikeneye abifitiye uburenganzira turashobora kuzimwereka. Hanyuma kugira ngo babiryoshe cyane naho nyine kuri iryo soko ry'Ubutihinda bavuga itari naryo, baca bibaza yuko iryo soko umengo twose turihereza uwo yari yasinze isoko y'Ubutihinda nk'uko twamurenganije kandi bidasaba isana. Turacara ngene abantu bari bavuga ati naka bamurenganije n'uwo muntu rero yarasanze afite iryo soko y'Ubutihinda atigeze yitwara imbere y'amategeko ngo tubone ati afite ikibazo kiniki mbere aranapiyamiriza yaraje nk'ako kazi aravuga ati jewe ntaho nitwaye nta kintu aberi kirandenganya. Nibaza yuko ata muntu yitwarira umuntu akamufasha kwitwara kandi atacu yamutumye ngo amufashe kwitwara kandi atanyunga bifise muca mumva yuko abantu ari ikintu kinyegeje inyuma gituma abantu bashaka gucafuza abandi. Hanyuma mu guhereza kandi baravuze ngo hari abakozi ba ABR bagiye kwitwara ngo bandike umushikiranganji gushika uburyo kitene turabibona kuko n'umuntu nawe bari kwitwariye arabuha ikopi kugira ngo ubone ibyo birego hanyuma bisigure gushika ubu nta mukozi imbere abakozi baravyamirije mu nama twagize iheruka itariki 20 ya twita retraite kugira ngo twinegure ibyo tumaze gukora uko nyine cyo mukuru w'igihugu yabitegetse ama societe yose yegamiye leta twarineguye abakozi baravyamirije ndetse nk'abantu bashaka kubesha abakozi bacu bari ku kazi bari ku kivi nibaza ko bateshwa bagata kuko n'abakozi s'abana ushaka gusaba ikintu cyangwa nako yarenganijwe turamwakira tukamwumviriza uwo tutumvirije naho tafite inzego zidukurira bashobora kwitura bati nyamara n'ubuyobozi ntitwumviriza hanyuma akabitura kubatunganiriza. Abo nabo ntiturababona gushika turacabarindiriye sinzi ko bahari ariko babiduhakaniye. Nibaza yuko dushaka gusaba abantu batwambika icyayi ko babihagarika ko birahanwa n'amategeko. Nayo ku kibazo kijanye n'amakuru yuko hoba hari abidoga ko ivyo guhindurira abakozi aho bakorera birimwe amahinyu, yamenyesheje ko abayobozi ari abavyeyi kugira ngo batunganirize ababitura ariko ngo barisunga nimvo zatanzwe n'ubituye zituma toja gukorera ha canke hariya maze basanze zumvikana bakamutunganiriza. Subira mu mutege yombi. Hanyuma ikindi naco mwavuze ngo abakozi baba barahindura akazi nibaza yuko bareka kwitiranya ibintu. Ishirahamwe ABR nkuko twabibabwiye n'ishirahamwe rikorera hagati mu gihugu ikora ku butaka bw'Uburundi bwose. Rero umukozi afite akazi hano muri ABR cyo kwita contrat de travail cerekana yuko akora ntari hose n'akazi kariko kose kandi gushika umukozi atwitwa avuga ati ndafise ingorane yo kutakora muri ntara turumvize byavuze ko bifise ishingiro tukamufasha ko turabavyeyi abo dukorana ababizi ko tuganira imisi yose tugira amanama imisi yose kenshi gashoboka mbere bihuranye nuko itariki 20 z'ukwa gatanu z'ukwezi nyene turimo ko twagize icyo twita retraite ko nabivuze umwiherero w'abakozi bose turaganira twese turabona yuko dukeneye kwegera bene gihugu kubera yuko ngahi Bujumbura se akazi ka ABR kare tubene dushinga amatanga mu gisagara cya Bujumbura. Mbere nashaka no kwamenyesha yuko abakozi bose turindiriye yuko turonswa amabiro kugira ngo tugende gukorera ku murongo wa politiki Gitega. Urero akazi kenshi ruguru ko dukora byo bikorwa bita ama travaux niko tubyita ubu nta masoko tugitanga ku bantu babikora niko kubaka amarinye y'amatara murumva yuko kwegera bene gihugu akazi kari ibintu tujejwe kandi ibintu tuteza gufasha bene gihugu ko ngahi Bujumbura nacu niko mwakicayo kandi akazi kari ruguru. Rero umukozi wese afite ikibazo avuga ati Jesse naje muri ino ntara arasubirangaza bwo kwitura akatwanda ikibazo afise tukamutunganiriza mu gihe babishoboka. Ubundi ho nta muntu ariko arahohoterwa ngo kubera imvo canke iriya nitwo botekana ngana ngorane nta mutekano uri kurahungabana ahubwo umuntu yenda ati ntiwemere kuja gukora akazi aba gutumye yo bari ari nyuma y'amategeko yo bashaka gukurikiza ico leta leta ngo zidusaba ko twese n'abayobozi imbere bakiye gukorera mu ntara hagati kugira ngo twegera bene gihugu murakoze.